umuvyeyi aryoherwa iyo avyaye abana akabarera akabigisha agakura hanyuma akabona bateye intambwe ico ni ikintu gishimisha umuvyeyi mu buzima bwa misi yose kashimisha umuvyeyi. Alors iyo umukinyi cyangwa se umuntu yavuye muri BUGUFI Academy akoze igikorwa kigakundwa kikakigwa n'abantu benshi kandi bakagikunda neza bakacishimira turanezerwa cyane. Star turazi ko star ari inyenyeri kandi inyenyeri irakikamurika cyane gose. Iyo rero inyenyeri imurikira beza n'ababi. Alors iyo umaze kugira kwitwa abantu bamaze kuguha iyo novuga kukwita iryo zina ngo umustar babakubona yego. Alors ifu yuko rero ubereka ubwo busare bwawe ubwerekana muri positive way ukaba role model abantu bakakwigirako cyane gose bakakwigirako nimba kwicisha bugufi bakavuga ati ujya mwana umustar runaka yicisha bugufi nanje nifuza kuba nkawe donc nicishe bugufi nkawe ubusare bwawe rero ntibuze bugirira akamaro abandi mu kubonona kuko hari umuntu akubwira nimba je nshaka kuba nka Angelina Jolie bisigura ko hariho ibyo namubonye nimba ari role model wanje hari ibyo namubonye ko binyespire. Alors nimba nakutura twohabwa ako kazina twe twuma turi ku screen bagiye bagura amega yabo bakaturaba baze batukigire ko ibintu byiza kandi ibintu bibi. Bavuga mu byo BUGUFI Academy sanzwe ikora dukuyemwo coaching y'ibya film harimo no kwigisha English. Turafise English club yes urumva ko turafise projet yo kuzakora amafilm ari mu Congereza. Umva ko ari ibintu bishimishije ngira ngo mu minsi iri imbere hazotanga gusohoka mu hariho projet gomba gukorwa muri English nta kirundi kizoba kirimo. Mugomba mufatisi tugerageze ko kuyifata bon nibaza ko birashobora gushoboka bishobora gukunda ariko nibaza ko ni procedure ndende duhanire gutera imbere kurondera ubumenyi turabire ku bandi bamaze gutera intambwe nitwibaze kuko utari umuntu ukunda kwiga nta hantu woshika kunda kwiga wigiye ku bandi bamaze gutera intambwe wati nimba ifilm imeze ukuba niza strategy bakoresheje kugira ngo ibice kubimeze uku kugira ngo nawe ukomeze kwinova ibikorwa vyawe bikomeze kugenda neza hanyuma kandi dukundane tushigikirane ucyambe n'umukoci kandi umukoci mwiza pe cyane kuko ndakunda encadrement yiwe n'umuntu yama donc akunda collaboration ayikunda ntabido mukora ikintu mwacumvikanye ko mukora ikintu yabajije document uko mubibona avizanyu mu kiganiro twakoranye yamye kari open ya sure vraiment ari open nabyo kwa mukoci kandi cyakabi n'umuyobozi mwiza yego cyane tujya bukira cyane kuri BUGUFI Academy muri rusange nayo uyifata gute nk'umuryango wa BUGUFI Academy wewe uwumva gute kumbure aho buri hose ubufata nk'iki hagere harakaze ngera akaze ijya ni famille nungutse turabana mugisha ni bakunzi ba Burundi aho mwere hose nibaze kumeze neza muri aho mukomeye ego kuri mikro ya mbere no senga revisi nkuko bisanzwe yasanzwe abashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Burundi hama uno musi twatewe iteka n'umwubahwa novuga ati n'umwubahwa bacabikangira abo bahwa b'abakobwa nabo bahwakazi wewe sinzi rero uno musi twatewe iteka n'umuntu adasanzwe umwe mu bayobozi bayoboye BUGUFI Academy nka manager wa BUGUFI Academy azwi ku izina rya Chanceline kumbure benshi baramuzi kumbure yagiye agaragara ahantu habatandukanye mu bikorwa bigiye bitandukanye rero no munsi twatewe iteka nawe yaje kudugendera muri Burundi reka tubanze tumwakire turabakiriye cyane murakoze cyane mbwo namwe murakavye abarongozi umwe mu barongozi umwubahwa tuvuye hejuru tumanuka uri kuri nimero ya kabiri cyubahiro kiyarere kubera ko havuye CEO yacaza mwebwe simundi cyubahiro mugabo ça merci beaucoup murakoze gutwakira kuri Burundi yego
Nibaza ko nicyo cya mbere. Nicyo cya mbere kabisa. Murakoze kudutera iteka. Nkuko nawe mwari duteye. Twagize ibintu byo guteranira amateka. Oya cyane ni mwebwe. Mudutera iteka mukatwakira mukaduha uburenganzira bwo kuza kuyaga n'aba abonde. Ya. Jimba numva ari mwe mwaduteye iteka kuri abonde. Kugira ngo muze mutuyagire ibintu bigiye bitandukanye. Na cyane kuri Gare Burundi ko ari inshuro ya mbere sinumvisho duherako sinumvisho duherezako ariko cyane turahera twavuga muri kariyeri yanyu mu bijanye no gukina amareresi baza kariho duhera cyane hani duca kumenya Chanceline twavuga ninde Chanceline mu majambo make Chanceline umwigeme ako karahagije ako pana mama ego nibaze ko gahagije nibaze ko tuzakugirana ibihe byiza kwanza hanyuma nkosora akantu ako kantu ko bavyita ngo ni gushira mu bwinshi kerekana icubahiro cane sindagakunda vuga jewe nyene jewe wewe pana mwebwe ako nako nato tutakavuze kumbure oya ndije nyirayo turabakorora oya ni bon kubera ko mwebwe mu bisanzwe mushobora kuba mwebwe vuga wewe aho mugize mushobora kuba mutahazi gusa twe tubakurikirana cyane tuba tuhazi kuko hari ahantu hamwe mwavuye ubu mukamura ahandi hantu ariko birarenze ariko ntacyo bitwaye gusa nyemerera nyine turagakoresha gusa tuza turagakuramo bukebuke umuntu akakibuka ariko nyine kaba ataco gatwaye murakoze cyane yego mba numva jeje novuga mu apana ngo mbwire mu none we kubera ko ushaka kuba utanga icubahiro ku bandi we nawe ntube wo kwemera kubera ko nyine nivyo nkunda ariko no munsi uranyemera ndakavuga nta mugukurikira sinzokavuga oya ducange mugabo ari turacanga kaje mu mutwe ndagacanga ariko kataje ucumba barira naje ariko mba narenzwe rero byabigoye voilà pa ngo muca mumba bayoya ucumba barira ni sawa twagiye rero ego tubanze kubona mu kwa babwiye bitandukanye kumbure nkuko muba musanzwe muri abakinyi b'amareresi cyo kumenya igihe mumaze mu bibihe kibari gihe kirekire muba mwabitanguye kumbure bivanye n'ihangiro mwihaye nkuko abantu bamwe babatangura mu bintu babigiye bitandukanye dushaka kumenya uyu mwuga wo gukina amareresi mwawutanguye byari mwatanguye kuyumva mu byari umwuga wo gukina amareresi bon novuga ko icambere nabitanguye kera nabitangiye kera mugabo sinabwinjire in deep yabyo sinabwa ubumenyi bwavyo sinabwa bumenye ngo iyo novuga ngo iyo bitumudwe kuko ndibuka c'était en 2018 2019 2020 non natanguye muri centre jeune hariho club twagira twako ma repetition même na tantine wanje twarajana ari je na mukuru wanje na tantine wanje yabikuta cyane niho mengo yabihagaritse kwa ubusaza nabo bazi ko imyaka itanyegezo sasa mugabo ahantu twaguma twakora ama repetition mugabo nta n'umusi wa rimwe tugeze turonka amahirwe yo kuja imbere ya kamera ngo tukekane impano zacu ico gihe nigira twari tukiba mu Kamenge hari kera alors tumaze kwimuka rero ndabona distance yo kuza ndavaho tuba uno munsi nje hariye mu Kamenge n'ibintu vy'ishuri kandi vyari bifatiriye umuntu cyane cyavuga reka ndabihagarika inyuma y'umwaka cyaze undi mu type yitwa Patient niwe akorera ni novuga akora muri n'umufotographe akaba n'umuvideographe akora ibintu by'indirimbo akora n'amafilme menshi nk'amafilme amaze gukora aca atwiganye kandi tubagira team hore twakina filme oya twakora za comedy yego twakora za comedy yego hanyuma mu makandi ndabivamwo ndabivuga dekambanze kunza mfata umwanya mbe concentré ikintu kimwe ko je ndo umuntu nkunda kugira n'umuntu nkunda kwinjira mu kintu kimwe nkabanza nkagiheza hanyuma nkaja mu bindi ico gihe ishuri nado ryari ryoroshe nari muri secondaire navuga ati mbe focused ku ishuri kwanza hama naheza nzoja mu bindi nuko rero naciye bwira
après yo guheza imanite naciye kwanza nyumva sinaciye nishoka ndabijamo ndamwe mvuga ko nzobijamo ngabo ndanaliza industry ya filme ndavuga no mugabo umuntu wamaze kumenya uko hariho ahantu batanga ubumenyi alors je me suis dit hasigaye iki kare ngende mugabo mu mwaka wa muri academy nako nize muri academy bakoze donc umwaka wa mbere umwaka wa kabiri sinari bwamenye ko akadi hano mu Burundi hariho abantu bigisha ibyo na film rero bagize mu mwaka wa gatatu donc promotion ya gatatu rero ndavuga ati bana nisiga ego ndagiye ubu uratanguye kubyiga alors carrière biratanguye uko rero umaze gutangura kubyiga biba bigoye kumbure abari abantu benshi dushaka kumenya nka mwebwe mumaze gutangura kubyiga twagiye tubabona cyane gose aho bamwe biyumviriye kumbure ko woba uri umwe mu bantu woba hari ikintu kinini hagati yanyu na coach wanyu nkuko byagiye bivugwa abantu benshi bimvira ati urya n'umugore wa Riberi urya n'umuceri wa Riberi ico kintu rero benshi bagiye bakibaza cyane byo byagenze gute wogiha abantu muco gute mu gihe abantu basigaye bashobora kuba bavyumviye uko nk'umuntu yoba yaragutoje mu ico gihe muri ivyo bintu bon itambere kamvugiye ko ari amahirwe nagize n'amahirwe nagize ko amahirwe ya bose je maze gushika muri academy narize nko abandi biga ya mezi 3 yandanya nko abandi bariha bon hama cangira amahirwe kuko coach afise ukuntu ari Riberi benshi bazi kuri Riberi canke navuga ari bati canke nsoro canke ira benshi ubabazi ira muri FEU yes afise ukuntu yari ko arigisha juste aragenda yanariza abanyeshuri afise hanyuma habonetse opportunité agaca avuga iyi kuko ko kubwira film harabaho casting rero bon hari ibintu bafatira kugira bavuge dufata wanditse film maze kwandika film nimba iyo film ikeneye umumama uraneza kwanza ni que y'umumama avyibushe afise donc look ukabati afise look imeze gute alors cangira amahirwe hariho filme igya Dadi wanje yari shaka gukorerwa tournage ushaka kuyikora histoire yari ihari hanyuma ncangira amahirwe numva arampamagaye ko afise ukuntu navuze ko afise ukuntu ari abanyeshuri mbona arampamagaye alors abampamagaye tada arambwira ko hariho amahirwe yabonetse casti abona ko mbona ko bishobora kuba iyo casti kubereye arampropose avuga ati abona ko byokunda avuga ati nta kibazo ntaje ndarusa amahirwe akandi nari nkiri ku ishuri ko ndavyiga ntaraheza ati ivanishije ndarusa amahirwe ndaronka amahirwe nyine akwiye kuronka amahirwe yo gukina muri Dadi wanje kuko nahawa ntiyaranzi ahubwo coach niwe yaduhujije n'inturayaga hanyuma na Delicia turakora iyo projet tumaze kuyikora rero amahirwe acagenda yongera peut-être yarabonye talent zisinzi kuko we n'umucoach arazi abantu bafise impano arashobora kubabona naho nabizi neza ko bafise impano yego icyo ragenda uko rero cyamba ngirwa nandi mahirwe yo kuba choosed mu bindi bintu nyine Imana ibya iruguruye ibyago tukiri ngaho nyene muratubwiye ku bijanye na Dadi wanje ni filme abantu bakunze cyane ni filme wakinye mu bwa mbere umaze gukina ukabona abantu bayikunze kujya kuntu wabyifashe mu gute nk'umukinyi abikoze ari bwa mbere ku butaka bw'u Burundi bo icyambe nanezerewe nanezerewe ko je ndubundi positive ndakunda iyo umuntu iyo mbonye iyo mbonye iterambere ry'umuntu ndarinezerwa kandi nkaba nifuza nkifuza kuba nkawe ahubwo nkamwigirako alors iya filme icyambere yari rya mbere nkinye nkuko ejo kubivuga kandi cyambona abantu bakiriye filme nkabona feedback ingene ari nziza bavuga ngo arashoboye chance ni arashoboye ngo tuwa fundani cyane ariko fundani ndio magaye bwati okay c'est bon ndabana nyene ndabona nukumwe rero yashitse mu bantu neza ndavuga ati
umuntu azanye histoire ni bon nimeze neza ego nshaka kumenya mwo mwanya nyene umunyeshuri urakinye muri Daddy wanje ndetse n'andi mafilime abagiye atandukanye ubu rero urabaye umwe mu bayoboye Burundi Film Academy rero nshaka kumenya umaze kuba nk'umwe yacaguwe mu bayobozi bashobora kuyobora Burundi Film Academy kandi ashobora kuvuga rikijana rero bayobozi byagenze gute namba atari banga kugira ngo abantu kumbure barashobora kuba bibaza ibintu babige bitandukanye nkuko bavyumvira byagenze gute hoba harabaye gukoresha ikibazo nkuko abandi babikoreshwa kugira ngo baronke ico kibana canke habayeho kuvuga ati ujya ukunda mubona kubera ko umuntu bamurabira inyuma ivyamwa yama ukuntu akora ibintu ivyo vyose bagenda babiraba kumbure hari abantu baba arabahinga mu ivyo bintu urashobora kutubwira gatoya namba atari banga ariko Boss navuga ngo nibanga nanje ubwanje sinzi uko vyagenze ahubwo namahirwe namwe usanga umuntu agendera amahirwe ugasanga bahurashitse ahantu utari wizeye yuko ushobora kwashika utari wizeye yuko hoje ndibuka the first time tubona na coach ari we but nari nkiri umujournaliste nkora ku TV online twahuriye nabasanze kuri set ndibuka ariko yakina film ijya Behind Smile Beko akambwa sinzi najyaye mugabo emaze gusuka niho nacinda maze gushika muri academy nacemenya ko ari bari korakora alors nkuko ushaka kwifuza gukoresha ikiganiro umuntu twagiye cyo nagiye gukoresha ikiganiro estime alors nitwaye bwahure na debate n'umusi n'umusi n'umwe ndamukoresha ikiganiro estime turaheza hanyuma twari tumwe n'abandi bagenzi banje babiri babajeho gukoresha debate bamukoresha ikiganiro bahejeje nanicha nifuza namusaba nimero cyambwira ngo baza kuziguha hanyuma ndamutextinga bon nyene acambwenda muhezi cyane nkorera ko ndamwereka hanyuma mu nyuma cha aba surpris abonye ndamugiye ko nanje shaka kuza muri academy alors kuba naciye donc amahirwe ni nkuko nyeje kubivuga usanga umuntu ashobora kwanaliza umuntu kavuga ati uyu kuko ibintu bitangaje ameze 3 kuko umunsi wa graduation wacu deja yari yamaze kubimpropose arambarira tuko muri academy nta manager ntawo wasa nkuko yari hari mugabo yari jasa nkaho kumengo ntahari hama onako yaciye en présent tujya munsi wa graduation yacu mu gatatu twabivuganye mu nyuma donc imbere yuko graduation iba yera mu maganye arampropose ni yoshaka twashaka gukorana nuku umva ko yabonye donc yangiriye ikizere nanje rero novuga yuko ari amahirwe kandi ayo mahirwe naroze shaka kuyatakaza nico kizere yagiriye sinibaza ko sinifuza kugira kumudeceiver ya kumudeceiver abara amahirwe ageretse kuyandi kumbure urumwe mu bigeme bakina amaresi bicisha bugufi urumwe mu bigeme bakina amaresi kumbure benshi bavuga ati nanje coma nkaba nkashanze yewe n'undi bw'Imana ubundi uravuga iyo uri novuga bakankoresha akajambo ntakunda ngo umustar sinkunda gukoresha ijambo ry'umustar kuko umustar wenyine nzi jewe ni Yesu Kristo no umustar kuko niwe umustar vraiment ujogedura ahantu hose nubari cyamufana mu bazungu baramuzi novuga isi yose iramuzi uri no mustar jewe nemera alors akankoresha kwa mwene ku star ubundi umustar twaje ko star ari inyenyeri kandi inyenyeri irakikamurika cyane gose iyo rero inyenyeri imurikira beza nababi alors iyo umaze kugira kwitwa abantu bamaze kuguha iyo novuga kukwita iryo zina nguru umustar babakubona alors il faut yuko rero ubereka ubwo busare bwawe ubwerekana muri positive way ukaba umuhon modo abantu bakakwigirako cyane gose bakakwigirako nimba kwicisha bugufi bakavuga ati ujya mwana umustar runaka yicisha bugufi nanje nifuza kuba nkawe donc nicishe bugufi nkawe aho byerekana yuko ubwo busare bwawe ukora bukoresha neza kandi uko ukora influence abandi ukora donc ukuragira akamaro abandi
niba ubusitani bwawe rero ntibuze bugirire akamaro abandi mu kubonona kuko hari umuntu akubwira nimba je nshaka kuba nka Angelina Jolie bisigura ko hariho ibyo namubonye nimba ari umuhomodo wanje hari ibyo namubonye ko binyespira alors nimba twohabwa ako kazina alors tugakoresha neza twicishe bugufi kandi tumenye kukabyaza umusaruro ku buryo n'abandi baturaba twe twuma turi ku screen bagiye bagura amega yabo bakaturaba baze batukigire ko ibintu byiza kandi ibintu bibi cyane gose. Hari kibazo nkunda kubaza abantu muri Burundi Film Academy, nibazo bibiri watuzi sawa je ndabakurikirana cyane nimuzonjika yego dutangura kuri iki ngiki umwubahwa Nsoro canke Seriberi coach umufata nk'iki mu buzima bwawe? Mu buzima bwanje ndamufata nk'umuntu cyane n'umucoach kandi umucoach mwiza pe cyane kuko ndakunda encadrement yiwe n'umuntu yama akunda collaboration ayikunda ntabido mukora ikintu mwacumvikanye ko mukora ikintu yabajije docam uko mubibona avizanyu ya ikiganiro twakoranye yambye kari open ya sure vraiment ari open ndamukunda ari open kandi icya kabiri nabyo ko umucoach kandi icya kabiri n'umuyobozi mwiza yego cyane tujya gukira cyane kuri Burundi Film Academy muri rusange nayo uyifata gute nk'umuryango wa Burundi Film Academy wewe wumva gute kumbure aho buri hose ufata nk'iki hagere harakaze harakaze iya ni famille nungutse je ndayifata nka famille kuko iyo sishobora kubonda kubwijwe sishobora kumara indwi yose kandi indwi nini sho kumara iminsi 3 nari kumwe nayo tuvuze Burundi Film Academy turabona coach turabona ba estimate turabona ba aime turabona ba bili turabona n'abandi muri rusange rumva sishobora kumara iminsi 3 ntababonye pe icyo ni kibaho ni famille kuko nibo bantu bari proche yiwanje pour le moment none bari proche yiwanje je ntuzomvuna ndi ndi sociable turi kumwe duhuri ahantu turavugana mugabo nubwo nubandi muhira n'ahantu mba ndashobora kumara tuti n'isemeni watambonye wibereye muri Burundi Film Academy nitahe byuka gatondo ngenda kenshi mba ndi ku ishuri mbwa mvuye ku ishuri cyamenya ko ndi kumwe nabo hanyuma nkaca nitara mu ijoro nkashika niryamira ubuzima bukabandanya uko novuga ko ari entourage yanje ubufise cyane gose mama tugira ibintu bibabwiye bitandukanye nk'umuryango wa Burundi Film Academy dushaka kumenya dufise ireresi iriko irakurikiranwa cyane bitwa FEU ica kuri radio y'igihugu ikongera igace no kuri YouTube ya Solo irimwe abantu bo muri Burundi Film Academy kandi abantu babigize umwuga 100% kandi iyo filime mu Burundi abantu benshi bari kwayikurikirana cyane dushaka kumenya abandi bantu batumva ikirundi batari mu Burundi bari hanze yacu kumbure batuzengurutse mu makungu abantu batumva ikirundi nico ikintu muri ko murakora muri Burundi Film Academy kugira ngo nabo mushobore kubagezaho filime bashobora gutahura ico rero tugifise mu minwe tugifise bimwe kubera ko muri navuga mu byo Burundi Film Academy sanzwe ikora dukuyemwo coaching y'ibya film harimo no kwigisha English turafise English club yes urumva ko turafise projet yo kuzatrakora ama film ari mu Congereza urumva ko ari ibintu bishimishije ngira ngo mu minsi iri imbere hazotanga gusohoka nk'ubu hariho projet igomba gukorwa muri English nta kirundi kizoba kirimo mugomba mufatisi tugerageze ko kuyifata nibaza ko birashobora gushoboka bishobora gukunda ariko nibaza ko ni procedure ndende ariko umuntu nk'umartiste asanzwe ari mu bintu by'amareresi yifuza kuza kwiga icongereza nibaza ko byoba byoroshe ndetse no ku bandi bantu baba basanzwe yego nibaza ko atakintu kiba kigoye biba byoroshe kumbure acha kuri manager ha manager agaca mwereka uko bigiye no kuri nta nakimwe kigoye muri Burundi Film Academy nta kimwe kigoye byose biri easy birashobora kudu testing ko twandikiye bafite ndifuza kwiga English hanyuma ukaza yego tukiraho nyine muri Burundi Film Academy
twagiye tubona ama groupe menshi kumbure ameze nka Burundi Film Academy agomba gusa cyangwa ugasanga ntibisa na gose kubera ko Burundi Film Academy ni kindi kintu cihariye. Hariho imigwi myinshi iba igiye itandukanye ikora umuhati wo kuramura abantu. Abo bantu bagakorana hakagira aho abantu abantu babikora neza ba best. Ariko bagiye gukora ivyabo bagashobora gukora ibintu bishobora gukundwa cyane, bishobora kurabwa cyane gusumba hamwe bavuye. Abo bantu bagaca babagirira inzigo kandi ari bo babaramuye. Sinzi kumva ikintu nshaka kuvuga. Nshaka kumenya rero muri Burundi Film Academy umuntu yiyumviriye gukora ibintu byiwe bigashika agakora kumbure nka shene yiwe igakurikiranwa cyane gusumba ibikorwa vya Burundi Film Academy. Urumva ko baba yakoze ibyiwe biri privé. Bigenda gute? Ntihaba akantu kajabize kumbure nk'icyo kajabize nkuko yandi magroup abameze kumbure ugasanga habayeho n'ibintu byo kugiriranira nabi bagenda bavuga ibintu byo gushwana babigiye bitandukanye. Dushaka kumenya muri Burundi Film Academy mw'ico gihe hageze ico kintu mu byifata mu gute. Iyo ahubwo twanezerwa cyane. Twanezerwa barazi kuko umuvyeyi aryoherwa iyo avyaye abana akabarera akabigisha agakura hanyuma akabona bateye intambwe. Ico ni ikintu gishimisha umuvyeyi mu buzima bwa misi yose kashimisha umuvyeyi. Alors iyo umukinyi cyangwa se umuntu yavuye muri Burundi Film Academy akoze igikorwa kigakundwa kikakirwa n'abantu benshi kandi bakagikunda neza bakacishimira, twanezerwa cyane kubera ko vyerekana yuko donc ivyigwa yakuye muri Burundi Film Academy bitagiriye ubusa, ubumenyi yarose bwagize ico bumaze. None hariho filme Etat Civil, nako Etat Civil urugero igeze koko rushimishije, yakunzwe cyane. Ni filme yarabwe cyane, yarabwe cyane, soro yaki yego bitandukanye nuko FEU yarabwe. Nako ifuga igani full movie. Hanyuma FEU n'ama episode ugakora ama views ko twe cyane ntitwibuke ama views. Ntitwibuke ama views ahubwo twibukira dushira imbere gukora ibintu biri navuga ibintu bifise quality, ibintu byiza kumbura umuntu ndabibonye akabona ari byiza n'umuntu ari hanze y'igihugu akabona kari ego twe ntituraba views ko views nta nico zimaze. Rero hariho ibintu biba bigiye bitandukanye. Ntuzenye nariko ndakurikirana Starboy hari cyo yabivuze ko abantu benshi bakavyara abantu mu bintu by'amareresi bakavyara bagakura uko kuntu kuvuga ati kuramura abantu bamaze rero kubakuza bakora ibintu gusumba ivyabo igikorwa cy'abo bantu bagagikunda bakaca basigara bagira umutima mubi. Abantu rero biba bigoye kuko ucubura aho uhungira kubera ko wa wundi n'akantu kazoba kakugoye ntuzogira umutima mwiza wo kukamubaza kubera ko yaramaze kukwereka umutima mubi kubera ko hari ibintu kumbure umusumbije ibintu acanyibaza ko mujyanye ibintu. Rero mwebwe ni byiza cyane numva ari byiza kumbure ko munezererwa cyane ibikorwa biba biriko bigenda bitandukanye ku bantu ba mwararamuye. Ni byiza cyane, ni byiza kwishimira iterambere ry'umuntu cyane gose kuko iyo ubaye wa muntu utishimira iterambere ry'umuntu uba numva ufise ibibazo ahubwo ufise ibibazo kuko uba ugumugenda uba wa muntu ufise inzigo kandi ubwinzigo si vyiza. Iyo umuntu ateye imbere ibyishimira ibikorwa vyiye ko yabamaze gutera imbere ahubwo nawe ucubwira ko wiga ucubwira ko wiga bati yakoresheje strategie zayo nje kugira ngo ujya ntamwe ndayishikeko. Nico gituma mu buzima ari byiza kwigira ku ntambwe abandi bateye. Nico gituma muri filme iyo bakora kwigisha bagusa kugira umuhoro modo kandi uwo muhoro modo ni wa muntu ari muri carrière byaye nukunda ampisi nafise ahantu yashitse hanyuma nawe umwigireko urabe parcours yiwe urabe ukuntu nagiye bigenza hanyuma urabe nahashitse umwigireko. Yego dushaka kumenya ko abantu babagiye batandukanye bakora ibi bintu batavyize kuko nibo benshi cyane. Yego nakega jambo babwira kugira ngo bumve ko ibi bintu donc amajaruzi afata abantu bakoze ibintu baravyize ntabwo afite ingufu cyo kimwe n'umuntu abikora yaravyize kuko umuntu abikora yaravyize ibi bintu arabitahura nambe ahari wafashije agatera imbere arabitahura. Ariko bagiye abantu babikora batavyize arakwa no kumuvugutira umuti kugira ngo ntarenga aho nyene
nigiye kintu babwira abari kuba dukurikirana kumbure bafise ico kibazo canke se nabakunzi bakunda filime zo Burundi bo ishama cyo sinovuga ngo abantu bavyize n'abatavyize kuko umwe wese afise uko akora ibintu ashobora kuba atavyize akabikora neza abantu bakabishima mugabo ugasanga n'umuntu yavyize abikora nabi ugasanga wa muntu atavyize n'umuntu yavyize utavyize ngo bikora neza kuruta umuntu yavyize ariko nubwo mvuze uko n'umuntu atavyize ahubwo nubwo abikora neza ahubwo akwiye kurondera ubumenyi yongereze karite ko ivyo akora neza kuko kuguma hahandi mwese vyiza ifu ko abantu batakumenyera kwa kundi bakuzi kuko buri mwaka ugenda bahindurira ku buryo babona nyine ko ibintu byawe bigenda bihinduka ukurondera ubumenyi ni vyiza ariko kuko utavyize no kubiko utavyize waravyize bishobora gutandukana ushobora kuronka produit nziza utavyize ukaronka produit mbi waravyize ako vyiza ni kubandanya turondera ubumenyi abantu rero ukoze ikintu utavyize kikagenda neza nibaza ko ari abari par chance ariko ubikoze yaravyize navyo uvuga ati je mvanze ivyo nkora mbo je nuko ndabitahura nshaka kuja ku kindi kintu kera ibi bintu byo gukina amareresi abavyeyi hari ukuntu babifata babonye umwana bigiyemo kumbure kagiye mu burara hari ukuntu babifata dushaka kumenya wewe muri famille bamaze kubona kumaze kugera mu bintu by'amareresi babyifashe mu bute babyifashe mu busanzwe kuko kanshimye gloire kubera ko abavyeyi banje babitahura abavyeyi banje bakunda gushigikira umwana iyo ari mu kintu ciza ikindi kintu ndakunda kuvuga ifo kwanza yuko wewe nk'umwana wanza kubaka novuga confiance mu bavyeyi kuko nkuko bivuze abavyeyi benshi badakunda ko umwana bumvise ko umwana agiye peut-être kuba umukuni video kuba umu actrice bati ugiye mu ngeso zibi hariho nayo ngo zisambuka ingo zigasambuka maybe zigasambuka ariko dushimira Imana yuko ubu abavyeyi benshi babitahura babona yuko ari akazimu kandi cyabona yuko umwana afise impano muri we nibaza ko ngaha muri Afrika bikamvuga ni wacu mu Burundi niho abantu benshi sanga batabitahura usanga bakiye filme baguhaye ishusho bazi ko baguheza ishusho y'umuntu petite kagweza ko uri maraya ukina ibintu umuntu kugira ngo bakwambika ishusho y'umuntu ujya muntu banditse donc ukina ivyanditse ujya muntu banditse ingese bamuhabwa usanga sinzizo wawe zufise abantu rero nk'abafana usanga baciye ifoto bakunda ingene kugiye kana nakamaraya akavuga afuze ingeso nzibi aricyo kintu nkunda kuvuga azi ko hariho jardes biza bakinyi muri film hariho ba antana ba prota kugiye kundira usanga hariho kenshi twakunda kuraba filme z'abazungu ugasanga ngo hariho assassin ngo na bavuga ngo na the band acteur na assassin ona kugiye kuntu umuntu yakundwa cyane muri film abantu bose bakunda acteur cyane assassin ntibamukunda baguhaye filme ya assassin baguhaye hone ya assassin muri filme ntamwe dusanga muri commentaire mwandika ngo ufise umutima mubi ngo afisa nabi munahuye no munzira ibarajyo munahuye no munzira cyagwa yashunyene ariko ubu nibaza ko benshi babitahura siko ubuzima bw'umuntu babayemo kandi siko bameze ahubwo nuko yakinye ivyanditse n'abavyeyi rero bariko babitahura bariko batahura uko umwana afise impano ifo no basaba yuko bo mushigikire cyambere bakamushigikira bagateza imbere ya mpano yiwe kuko isi twese twakuriye twavutse ngo tuzobe abaministre ngo tuzokore mu biro tuzogiye gute hari abandi bantu donc baje Imana yabahaye impano muri bo alors nimba umuvyeyi shikirya impano y'ujya mwana wawe uyipushing kugira ngo ashike kurica abazungu nibo babizi nimba abona umwana wiwe akiri muto akunda kuna football ahubwo acamutwara mu kigo cigisha football muri academy ya football akamurikira muri ibyo bintu akamancourage kugira ngo
abimenyere atera imbere muri yo umva ko aba yamaze kudekuvura impano y'umwana wiwe ahubwo atayisapotinga rero yego murakoze cyane abavyeyi benshi biyumvira ku bintu bigiye bitandukanye ati umwana agiye mu burara umwana agiye muri ibi ariko nibaza ko ubu biriko birafata intumbero nziza aho nabonye kuri promotion ya 4 ntihenze abantu bagiye bazana n'abavyeyi babo ugasanga umuntu aje n'umuvyeyi wiwe ni ibintu nyene bya filime nico gutuma agena naciye mvuga ati ibintu biratanguye kumera neza ibintu biratanguye gutahurika abantu baratanguye kubikunda kumbe n'abatarabitahura bakwiye kumenya ko n'umwuga nk'uwundi n'umwuga uri mu myuga myinshi kandi kiza cyane kandi ishobora gufasha umuntu naho mu Burundi bitaragenda neza cyane kumbure Burundi Film Academy zo reka tubishyire mu mana mu minwe y'Imana yego twayaze byinshi ibintu bigiye bitandukanye ni yahe impanuro kumbure muri rusange wabwira abantu bari kwadukurikirana mu kurangiza ikiganiro impanuro rero ndayerekeza uburyo bwayo ko impanuro ari nyinshi zivuge zose oya we ntazo nombaye twoca ico ikindi kiganiro twatuma dukore gusa ikintu norangiriza ko mvuga reka no gushima Kashimira abakunzi ba filime ndundi muri rusange none ndabasaba kuza baradushigikira bashigikire filime muri rusange ntibashigikire jewe ntibashigikire uwakoze filime uvuye muri Burundi Film Academy wenyine no dushigikire abakinyi ba filime muri rusange kugira ngo duteze imbere filime zacu ya hanyuma aho ni kubafana ni kubarundi muri rusange hanyuma kubakinyi ba filime natwe duharanire gukora ibintu byiza duharanire gutera imbere kurondera ubumenyi turabire ku bandi bamaze gutera intambwe nitwibaze kuko utari umuntu ukunda kwiga nta hantu woshika kunda kwiga wigiye ku bandi bamaze gutera intambwe bati nimba filime imeze ukuba niza strategy bakoresheje kugira ngo ibice kubimeze uku kugira ngo nawe ukomeze kwinova ibikorwa vyawe bikomeze kugenda neza hanyuma kandi dukundane tushigikirane najane cyane ya nico kintu gikuru cyane murakoze cyane murakoze cyane nakoze gutubwira bitandukanye mwari kumwe na Revisi kuri mikro ya mbere imbere yacu dufite umwigeme yo mubahwa nkuko twabitanguye tuvuga Celine manager wa Burundi Film Academy ego ku bantu batari kubabikurikira neza muri Burundi Film Academy bageze kuri promotion ya 5 kumure aho bavuze ko ari etape ya mbere bagomba babanze barangize kumbure agomba kutuzinde etape rero bisaba ko abantu bari ko badukurikana bazogume kuri target kugira ngo tuzobabwire igihe kizoba kigeze kugira ngo nyuma y'imyaka 5 maze nibaza ko tazobigiye kirekire cyane kubera ko burya abantu hano baguma bumva bino bintu bya Burundi Film Academy bashishikara bitahura gusoma bwa mbere kumva ko kugira ngo aje muri bintu abanze kwiga kandi ubu bimaze gufata intumbero mu bintu bya cinema sigukina filime gusa sigukina filime gusa harabaho kuyobora amafilime harabaho kwandika directing writing byo gukamera n'ibindi ntazi mwe nimwe muba mubizi kunsumba ego turashimiye cyane ko mwemeye kudutera iteka mugahe bakanya kanyu n'ama déplacement bagoye mukaza ko twitaba kumbure tuzaturayaga byinshi kumbure n'abafana ba Burundi nabo nyine baba barakunda ibintu by'amafilime y'u Burundi ego reka tubashimire cyane natwe bashimire cyane Imana bayezagire yego kadushimire badukurikiranye namwe mwatwakiriye murakoze cyane